kubaha ikiganiro cy'uburyo kimwaka applying mukaza hano muje gukora mukazana n'imiryango yanyu ukaza uje gukora warizo yabo utarize waba uri hagati ku bantu bafite imyaka 19 kugeza kuri 59 murumva ko amarembo arafunguye ahangaha muri Canada hano kati muri Canada. Maramutse nkoze no video ntanguriye kuri ico bita blank slate ku rupapuro gwera blank canvas. Ngomba kuvuga ku kwishura abantu bakunda bamaze imisi bambaza cyane kuri Facebook ku bintu bijanye na immigration. Okay. Donc ibintu bijanye na immigration muri iyi video njya kugira ko kujya vuga ngo nk'umujyi w'ibisahira ikibiriraho sinjya kugira ibintu by'ama editing byinshi kizetse nko zikosa rikomeye cyane riboneka cyane hari information irikinze kuri video kumbe ntagomba kubereka mugabo shaka kubereka ukuntu utuza kubigenza mu gihe uri kurarondera immigration aho kubaza abantu randomly ahubwo wenyene ubanze uvyironderere. Gusa imbere yo kutangura gutypinga kuri keyboard nashaka kumenyesha ibintu bimwe icambere immigration isaba amafaranga, okay? Isaba amafaranga menshi cyane na cyane ku muntu ari gukora mu Burundi bisaba amafaranga menshi. Icya kabiri rien n'est certain. Nta na kimwe kirimo certitude 100%. Habarimo elema ya gambling yo gufata ama chances ushaka gutanga amafaranga ntugende ushaka gutanga amafaranga ugeze hagati bagasanga bagupimye ingwara ikikuza kugenda waratanze ya mbere ushobora gushika kuri airport akagusubiza inyuma ibintu byinshi birashoboka nturondere 100% certitude ivyo bintu kwisi nibikeyi. Ico nikigira kabiri. Icya gatatu nja kuvuga ku nzira legale. Inzira gani kuvuga bijya byo gucengetera sindabishiramwo kuko bijya nta formule bifise urumva no kwisuka kumbrenda nabibujijwe kuko kirazira kwamamaza inzira legale. Muri izo harimo no kuvuga ngo ugiye nko mu visiteur uce wideclara nazo novuga ko harimo ikintu cya malhonnêteté du point de vue immigration uyikura ku ruhande rwa immigration nubwo nzi abantu babikora ibintu byo kumbre no niba numva no bikora no kuri video muga pour l'instant ndi kuvuga umuntu aronda kugera mu nzira legitime. Icakane ibihugu biteye imbere vyose information iri kuri internet. Nico tumaje kuguma kuri internet. Niyo uhemvye umu agent ngo abigukorere nabo nyene arondera information kuri internet. Nta numwe afise ububasha bwo gushika muri immigration Canada, Australia, New Zealand, France, Dubai ngo influence abatanga visa. Gusa we abazi inzira nyinshi bicamo kubera yabikozemo kubera asoma kubera afisemo experience. Icya gatanu amaviza igihugu cyose amaviza nko kurabwe biri kuri internet aba yanditse ko ushaka viza y'ubwoko ubuhe. Nyinshi niyo kujya gukora akazi ushaka kwita work permit, professionnel, work visa, ibintu bitandukanye, employment visa, mugabo ugiye gukora akazi. Iya kabiri ugiye nk'ubutembera. Iya gatatu ugiye nk'umunyeshure. Iya kane ugiye nk'umufamily member umuntu wo mu muryango. Ibihugu bivyo bitandukanye hari vyemera gusa umugore n'umugabo hari vyemera abana hari vyemera abavyeyi ivyo urumva biratandukanye. Hanyuma business sindavuga ko cyane kubera iyo nuvuga yuko ari amafaranga menshi cyane ko mbere abantu banyumviza ati bafise ngo abantu bafise abandi bayafise mugabo abaza kunyumviza ntabo bafise. Hanyuma hakaba kumbure n'izindi visa ziri temporaire nko kuja kugira sport kuja kuraba sport kuja muri conference n'ibiki dore muri zo visa navuze visiteur na nizo zindi za ma conference nazo nyene novuga ko ari nka visiteur rimwe bazita temporary entry no kuvuga ugiye mu minsi mike ucu subira inyuma ariko iza kazi kenshi na kenshi zose inzira ya residence permanente. Ya famille niko kuko ushobora kuronka umugore cyangwa umugabo muri Australia muri Canada muri New Zealand muri France nibaza ko hariho inzira gahoro uzotinda ukaba resident nyuma ukaba citizen. Ico gihe urumva hariho difference. Icanyuma njya kuvuga ku bihugu novuga nk'ibihugu byo muri Commonwealth je nivyo menyereye canke bihugu bijya twita ngo ni Burayi, okay? No kuvuga hari ibihugu bitembere nka Singapore, China, Japan, Korea, South muri Asia
usanga nibaza ko bigoye kuronka residence permanente mugabo kumbura ushobora kuja guterayo ikiraka. Ivyo mugabo ntavyo nja kuvuga ko sindabikora ko recherche ihambaye, ngomba kuvuga ku bihugu Canada na Australia nivyo bihugu binja gukoresha nk'akarorero, mugabo naza kwiformira ushaka kubikoresha ku bindi bihugu bitari bikeyi. Bo iyo udesida ni ukidesida ukurikije research wakoze. Bo ndanavyo ngo icyanyuma donc ni uri kurondera visa, ni ugomba gukora effort, ukamara umwanya munini kuri internet, ukabaza amavideo ugiye kuri YouTube urasanga amavideo benshi abakongore n'uvuga ifaransa bagiye muri Canada, aba sepa aba Ivoirien, aba Gabonais ni benshi en fait bari muri Canada kandi baba ariko bashira information kuri YouTube berekana ko babayeho, bavuga ingene bagiye n'imitego ushobora guhura nayo. Ujya kuja muri Australia ni kwa kundi situ nk'abahindi nazaho ko kame mukora icyongereza baradocumenta ingene bagiye n'ibindi. Mugabo nashaka gutangura kuri Google, good old Google. Na chat GPT uyihoze bonaza ko Google kameme ishobora kuguha access ku ma website menshi. Nakoresheje incognito mode muri Chrome kugira ngo kumbure ama data ari muri memoire ngaha ntaza araza ngaha. Bo ariko reka duhere navuze ko nja gufata Canada. Juste ugiye muri Google ugatypinga immigration Canada, okay? Immigration Canada, kenshi haza website y'ico gihugu hejuru. Bo donc iyo hejuru niyo immigration, niyo website ya leta bayita official website of Canada Immigration. Izikurikira na ma business privé, izo wanzo kazihoza ko zozo ahanini nizo zima information mugabo ahanini bariko baca amafaranga kandi biragoye kumenya iri legit n'itari legit, mugabo uhera kuri iyi website principale y'ico gihugu niho uhera toujours. Bo Canada ifise avantage ko bafise bilingual, donc bavuga indimi zibiri arico igifaransa n'icongereza. Donc urashobora butoni kwibonekeza mugabo urashobora guhitamo uje mu gifaransa. Kubera nibaza ko abarundi benshi tuvuga igifaransa, reka nje muri version y'igifaransa. Hariho ntuze donc akabuton ntabwo muri kubona kuri screen kubera screen ntayerekanye yose. Nashatse kuronka real estate nini aho nja gusoma ibintu, mugabo ugiye kuri ntuzeye ugiye kuri yo website urabona ko ushobora gushira mu gifaransa naho nyene, hanyuma ukagira donc ngahari ya français, you click, voilà. Bon, ukeneye gusa kuraba information générique, ibi biba bihagije. Ushobora kuraba information ngaha en general. Mugabo ukeneye gukora visa cyangwa ibintu biseriye, ushobora kwiyandikisha vuga ngo so connecte mu gifaransa ariyo login. Mugabo kenshi na kenshi ubanza kugira kwanza kwiyandikisha s'enregistrer canke toja kuhashika. Let me see. Okay, login. Toja kuhashika ariko. Bon, hanyuma émigrer et citoyenneté, ngibi irero visa, permis et immigration. Donc nimba ukeneye kuviza Canada, nimba ukeneye kwiga, nimba ukeneye kuba muri Canada de façon permanente, nimba ukeneye permis de travail temporaire, nimba uri impunzi canke demande d'asile. Ibi vyose biba bihari. Nk'akarorero tujya kuri visite au Canada, donc baravuga umuya ariko baravuga ngo coupe du monde n'ibiki ngibi voyager découvrir ce que vous avez besoin pour voyager au Canada. Mwe ariko murabimbaza biri ngaha, okay? Bon, coupe du monde ntaco njamwo, genda mu Burundi ashaka kuja yo mugabo ngibaho biri ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin pour visiter au Canada biraha. Ntabwo ugomba kwibaza jewe nanje ubimbaje nja kubemdera ngaha, genda kuri internet ngibi biraha.
Ok, bon, hari ibya vous connecter na n'ibindi. Hanyuma vérifier l'état de votre demande. Encore une fois, warasavye umuntu aguhaye visa, haba hari amaservice de verification, mu bihugu byose biteye imbere, ahantu ugenda bakakubaza ngo ugashiramwo visa yawe, nimero ya visa, nimero ya passport, aho wavukiye n'ibiki, bagaca bavuga ati iyo visa irakora canke iyo visa ntayo tubonye. You can do that online. Umuntu wese azoguha visa muri Canada, Australia, New Zealand, Dubai, uzobabwira kujana kuri internet mukora verification uri kuraraba ubona yuko iri kirakora canke wenyene wigire ufata iyo visa kenshi na kenshi bon nubwo atacyo cyayi canzindukanye aho urona ko bakubaza quel type de visa uri kurondera, quel type de avez-vous présenté, nimba werekanye passeport, je ne sais pas, vous allez au Canada, aux États-Unis, c'est du Canada. Anyway, donc ukurikiranye ibi urashobora kuverifia ko visa yawe ikora canke demande wakoze ikora, sivyo ndashaka gukora gusa ndabicishije ko ndabibonye. Et puis avant de faire une demande, répondez à quelques questions. Donc on va demander visiteur visa, visitors visa, etc. barakubwira ivyo ugomba gukora. Nibaze ko autorisation de voyage électronique ariko bihugu bisanzwe udafise visa requirement ukeneye gutransita, toutes sortes d'informations iri ngaha abantu b'Imana. Nta kwirigura baza umuntu ushobora gusoma igifaransa canke icongereza biba biri ngaha. Okay? So, visa de visiter résident temporaire, les citoyens du Qatar peuvent désormais demander une AVI, c'est pas citoyen section, ninda keneye visa visiteur qui peut présenter, amafrais n'amafaranga bishura à partir yo kwijana, amafrais abariko évidemment n'amafrais ya visa, amafaranga mwishura. Préparez votre arrivée, comment présenter une demande, ngibi donc nous présente la demande, bakavuga détenteur d'un passeport vénézuélien, après dans des demandes, pourquoi présenter une demande de visiteur, urumva avuga raison ikujanye, ukugiye muri match, kugiye kuvisita comme touriste, kugiye mu bindi affaires, et puis etc. Donc biba biri ngaha vyose. Sivuze ngo wocu vyikorera, mugabo nshatse kuvuga yuko information au moins sommaire ushobora kuzisomera ukabona ko kumbore udafite cyangwa nk'akarorero. Ok, vivre au Canada de façon permanente, bon, benshi nivyo babifuza en principe. Urabona ko bavuga programme entrée express, urabona ko hari qualifié aba médecins, les aides familiaux. Aides familiaux, yani aide ntagira ngo ni masculine ni féminin. Anyway, it doesn't matter. Kumbure hariho bibiri, aide umukozi a domicile na aide aide na aide imfashanyo. Anyway, it doesn't matter. Ndikwiba pedantique. Bon, donc on va voir le programme pour travailler entrée express, médecin, aide familiaux, bon. Hanyuma programme régionaux, hari usanga buri region ifise différent, ifise ukuntu ushobora kujamo muri region, réfugié, demande d'asile, kumbucho ndabanda cihoza. Bon, hi demande express nk'akarorero, urabona ko baca bavuga bati entrée express, c'est un système en ligne que nous utilisons pour gérer les demandes d'immigration présentées par les travailleurs qualifiés. 3 programmes d'immigration, expérience canadienne, travailleurs qualifiés, programme de travailleurs de métiers spécialisés, on va quoi mettre des métiers spécialisés, demande à ma canadienne 1525 yo kumenya ko yakeneye, frais pour les membres de votre famille, mu famille umugore wawe nawe nkayo nyene, hanyuma buri mwana amajana 200, no kuvuga ufise umugore n'umwana umwe ni 3,300. Ce que je veux dire, voilà, biri ngaho uri kurabona amahera n'ibiki ata muntu uri uravugisha n'umwe. OK? Bon, comment fonctionne le projet d'entrée? Bikora gukora créer un profil, ivyo biroroshe. Entrer dans le bassin, nous invitons les candidats à obtenir le plus grand nombre de points. Donc il va inter point system, naho uja muri iyo systeme barakubaza ufite imyaka ingahe, uzi amashuri angahe, ufite experience ingana gute, uvuga igifaransa kingana gute, bagaterateranya, ubonye amanota dufata 120. Ntavyo ndaje mu bintu bya Canada, mugabo ndo bakwisa ndize system aze kubona bita point system, bacha kuvuga ati wewe twakwemeye boje niyo naje muri cyo tubanda yizi neza. Donc uraterateranya amanota
amanota baguha bakurikije imyaka ufise, plus ushaje, plus amanota bayakwaka mu bintu by'imyaka, mugabo usanga bakongeye muri experience, asipoze ko ubuzima butakugoye, qualification n'ibiki bagaterateranya, hanyuma uronse amanota nka 120 ayo bavuganye, bagaca ati urashobora gukora application cette fois-ci, ugaca utangura rero ngo vous êtes invité à faire une demande, il y a un formulaire, nous allons votre demande et prendre une décision. So urumva rero ko bihari nyinshi zo programme, préparez vos documents, va ko bakenera les examens linguistiques, ama études, offre d'emploi nk'iyo ifisi ishobora kugongana amanota, fond, amafaranga zo kubeshaho, certificat de police barazigusaba, kumbure n'iz'ubuvuzi, ibintu nk'ivyo, tarara, président domaine de résidence permanente, dogasaba formulaire, etc., etc. Donc ndi kukwereka ko ntabwo noja mu en détail que l'information est là, n'ama détail donc winjiyemo nka ni bande bo present iyo ntuzeye. Okay, Canada is down. Come on Canada, don't you have any engineers? Okay, kumbure ngira ngo ni jewe internet yagiye, I don't know. Okay, iyi page iri 40, peu importe. Okay, hagiye abarigirici. Ok, qui présente une demande, donc on a encore abantu catégories ziba zihari, travailleurs qualifiés, travailleurs spécialisés, pour les travailleurs qualifiés qui ont l'expérience de travail à l'étranger ou au Canada, hanyuma hakaba métier spécialisé. Bon, ugiyemo naho nyine bakubwiza métier spécialisé izarizo, secteur de métier spécialisé, expérience de travail qualifié, secteur de métier spécialisé barakubwira muri construction, transport, fabrication et production industrielle, ressources naturelles, agriculture, bla bla bla. Hose barakubwira kabisa every single thing biba encore ndiko ndabisoma nihuta, wowe ubikeneye urafata umwanya, ukwezi, amezi 2, 4, 6 uri kwageza kubitahura. Hari igihe usanga information wasimvye urayibonye, bon niho rimwe abantu bajya kuba consultant kugira ngo urabe ko nta kintu woba wibagiye, mugabo ibi principal ukaba bitahura kameme, canke wasize kuri conclusion ukaja kuvefya n'umuntu expert, urabe ko iyo conclusion wavuze ko ariyo. Dufate ko uri nk'umu infirmière ukabona bariko na infirmière, mugabo utazi ko bakinira nk'akarorero kuba kuri enregistré, ko nko mundi kumbura hatariho enregistrement infirmière, ugaca ugenda uti none iyo batari enregistré bica bigenda gute? Kubera mu byinshi aba infirmière bari enregistré, baba bari kuri register, n'abandi ba professionnels, ba pharmaciens, aba docteurs n'ibiki bo mu buganga, bashaka n'aba engineer bihugu usanga bari enregistré. Washington Convention n'iyindi bimwe Sydney Convention ba enregistré aba engineer n'aba engineer technique cyangwa technologist. Bon, voilà. Ni konovuga muri Canada, donc information nshatse nagiye niruka kubera information ziri ngaha awo ukeneye niyo uja kurabamo, of course. Bon, experience muri Canada n'umuntu asanzwe ariyo, hanyuma travailleur qualifié. On va travailler qualifié. Nous choisissons des travailleurs qualifiés en fonction de leur formation, de leur expérience au travail, de leurs compétences linguistiques. D'autres critères, ces travailleurs comprennent les gestionnaires et superviseurs, les personnes occupant des emplois qui requièrent habituellement un diplôme universel, un diplôme collégial, une formation d'apprenti. Donc, bon, beaucoup de gens qui ont commencé à faire mugabo ingeza za ETS bajya abantu bakenewe cyane kubera bari technique. Nubwo mundi kumbure ntuze ya apprentissage ateko bagenza nko bagenza mu by'abongereza cyangwa ibihugu biteye imbere, mugabo nako hariko toute information ici. Voilà. Et voilà. Comment compter vos heures de travail, voilà, amasaha wakoze kugira barabe experience, etc. Voilà, nico je novuga nko kuri Canada. Bon, igisigaye nyene nuko ko tu peux te connecter, utiliser, présenter des suivants, navyo ntibicompliqué. Donc iyo utari enregistré, inscrit, you crée un compte, iyo utari fait compte, tu crées un compte. Barakubwira ibyo ukeneye no d'utilisateur, partenaire de connexion, bon, no d'utilisateur, etc. Aide avec votre compte, ukeneye kivuze ikibazo ushobora kubabaza,
et puis s'inscrire en utilisant le mot de passe. Donc urabona ko ushobora gukora iyo inscription kubera ntakunda gukoresha igifaransa. Okay, service non disponible. Anyway, you can log in. Neza ko ushobora kugira kuza gukora igifaransa, igicongereza igifaransa ni cyoroshe. Okay, anyway, donc urabona enregistrer secure account, apply for this application, choose your register and sign in, username and password. Donc ushobora gukoresha username na password, mot de passe. Okay, encore une fois, neza ko iyi site bari kuyikorera maintenance, ndabona umenga harimo ama glitches menshi. But anyway, information yose ibiraha uriya registra, uriya registra, umaze kuya registra, you just sign in. Umaze you just sign in, uzaga ugasigninga in, uba ufise username and password baguhaye. Encore une fois, what time is it in Canada? Ujya guverinoma Canada uri hehe? Iyi site uno munsi iri buggy. But anyway, I pass. Ndazi ko hari igihe usanga nk'ubu ari amasaha yo mu ijoro muri Canada bakaba bariko barayikorera maintenance, ama maintenance y'amasite bayakora mu ijoro. Usibye ko Canada burya bafise kuri time zone, time in Canada, in what is the capital of Canada? Toronto. Niwo nambaza. Okay, 4 p.m. Anyway, donc birashoboka yuko sitari kuri maintenance, mugashaka kuvuga ko information yose iba iri ngaha. Sinzi ko donc uko navuze rero, ushaka kuja muri Canada mu vy'ukuri wogenda kuri website, mvuge muri make, ukaraba ukayishira mu gifaransa, hanyuma ukaca mu cyongereza sero urime wumva, hanyuma ugaca ugenda ukaraba immigration zishoboka, kumena bikubwira hariho voyage, tourisme, ibiki n'ibindi, hanyuma ugahitamo iyo ubona wewe ushobora kuzokoresha, donc immigration et citoyenneté, ukaraba inzira ushobora kuzocamo uri qualifié. Hari usanga bari kurondera abamason, hari usanga mu ntara runaka bari kurondera abatwara amatraki, hari donc ukaraba ikintu muri bishoboye. Because dufite Burundi ko ya education iri generique, usanga usanga ibintu bishoboye, ico gihe sinzi uko bice bigenda, mugabo nuko bimeze. Sinzi kumbaza ibintu vya famille, nanyo kuraba uko bigenda. Information yose ibiri ngaha sur l'internet. Ko mpajya muri Canada, kumbure hari n'umuntu yiza kumaza ave muri Canada, novuga ko namuhaye ko nawe yogenda akazunguruka iyi website, sans doute information iri ngaha en premier lieu. Umaze kubona uri qualifié, kumbura ukagomba kuba certain, kuba sûr ko tuhavukora ikosa, kumbure nushobora kurondera immigration advisor wamaze gushira mu guvuzi wawe, kugira ngo ntumuhe umwanya wo gukora ivyo bintu abari ubo wavyikoreye. Ariko novuga yuko sinanguraje DIY muri immigration kubera harimo ibintu bimeze nka legalities, mugabo kandi hari utanga amafaranga umuntu akaza kuri internet, ukaba mu secrétaire ukamuhemba gusa ko ari secrétaire wawe, ugasanga wahumvye amafaranga kandi bakuvyikorera ko atacyo bari kora n'ubundi. Voilà, iyo ni Canada. Reka tuje kuri Australia nayo. Let it go, Tonks, let's go. The other dog's coming. Twongere twibukanye ko ntari mu immigration advisor mu bihugu bimwe Australia na New Zealand par exemple. Kugira ngo ube mu advisor utaza kuba uri registered, so umuntu azovuga ngo reka kurondera immigration muri bihugu bibiri, uzomumaze ko ari registered, hanyuma uje kubira nanyine kuri internet. Bafise portail, bafise ntuzeye portal internet, aho banditswe aba immigration advisors bose ku murongo, ku mazina yabo, pana nka company. Ntazovuga ngo nkora company runaka i registered, ba registered izina ku izina kujya kw'abacamanza ba registered muri bar sepa. Okay, reka rero ni kwa kundi nyene, just do Australian immigration. Iyo ushaka gukora kuri immigration Australia, you enter and voila, uhera nyine kuri sinzo yabo gira ngo gov.com.au home affairs imidarara.
et puis urana kwicamba bavuga ngo visa list. Donc amaliste amavisa ushobora kuza nk'umuvisiteur, ushobora kuza nk'umunyeshure, ushobora kuza nka famille cyangwa umugore cyangwa umugabo w'umuntu wo mubakanye, ushobora kuza muri skilled visa umuntu aje kurondera akazi. Bon vy'aba refugee naza ko baca muri HCC nkuze kuja ko hanyuma ngo hari yandi maviza. Bon ayandi maviza naza ko nyene nk'ivyo vy'umuntu abavuza umuziki nk'ibi bavuga ngo nk'ibi bridging visa, ibi ntibona bimba za crew mva nk'abantu cye mu bwato barengana, marine crew visa, medical treatment byo kwivuza, special purposes sinzi ngira ni nk'abo nyene baje mu muziki ibintu nk'ivyo, investment retirement visa naza ko ufise miliyoni z'amaviza miliyoni z'amadolari kugira ngo uvuge ngo kuritaringa muri Australia sinzi yo wabikuye. Hanyuma visitors vyo naho ko bavuga Electronic Travel Authority ni ku bantu badasanzwe basabwa visa mugabo basaba ko babiyandikisha. Hanyuma visitors, hanyuma transit ukeneye kuca muri Australia uje mu kindi gihugu, hanyuma visitors y'ukuri, hanyuma work and holiday visa, working holiday visa nako nkizi menga zirasa mugabo ntizisa zose nantuze n'ama sub class canke classes zanditswe ko ama numero nk'iyi work and holiday na working holiday umenga bigomba gusa mugabo zose haba ariko ama condition uyu muntu ashobora gukora iyi nk'i working holidays n'abantu bo mu bihugu bimwe nk'akarorero kandi batarenza imyaka ine, nako bavuga ngo must be between 18 and 30 years, donc ntabwo kurengeje imyaka 30. Okay, reka nduze gato. Okay, kubera nari muri incognito mode hari ibintu by'amakuki usanga by'ikomplika, reka ndabivane muri incognito. So donc urabona ko you must be under between 18 and 30 years old, must have a passport from eligible countries. Ni uko ugomba kuba uri mu bihugu kandi not be accompanied by dependent children, atana abantu fise. Bon donc usanga ari bihugu eligible, ivyo bihugu nahanyira kubwira amafaranga bishura, umwanya bimara dararara, ariko na cyane baba bafise eligible countries, ibihugu bemerera ko iyo visa iboneka. Bahita ngo ni working holiday visa, ni bihugu nibaza biteye imbere canke biri muri OECD. Bon neza ko byose bidateye imbere, hari ibihugu usanga bidateye imbere cyane, ariko baraguha umwaka umwe first working holiday, second working holiday visa. Bo sinzi mpora numva abafaransa surtout numva ariko baraza, ariko umenga hari n'abantu muri ariko nako vuga eligibility, hold this passport, ko ufise iyi passport. Ibi bihugu Ububirigi bo ushaka kwikosha afite mu bantu bamaze kuronka passport yo hanze, ushaka kurunga umwana wakaja kugira experience y'umwaka muri Australia si vous voulez. Donc Ububirigi, Canada, Chypre, Danemark, Estonia, Finlande, France, Germany, Hong Kong, bon République Irlande, Italie, Japon, Corée, South Korea, donc Malta, Netherlands, Norway, Sweden, Taiwan, United Kingdom. Murumva ko ibihugu biteye imbere gusa bahanahana. Donc urumva ko ushobora gukora, ariko ndi kukwereka ko amfete ko information yose iba iri ngaha kuri internet. Okay, bo kene kuza nk'uje gukora naho nyene working in Australia usanga hari regional, temporary, permanent, visa, university work, that is skilled occupant list. Barafite ama liste y'abantu baba ariko bararondera. Iyi ni très importante, cette liste. This list is important. Donc urabona ko naho nyene bafise amantuze menshi. Ibi bisaba ko wicara kabisa ukabirondera we mwenyewe. Okay, bon nk'akarorero ugiye ku nurse, enrolled nurse, hanyuma mothercraft nurse, nurse educator, nurse manager, nurse practitioner, nurse researcher, nursery person. But in any case, registered nurse, HDK, abakora mu basaza mugabo wa nurse bari registered, etc. Donc urashobora kuraba ko iyo occupation yawe iri muri iyi list. Ibintu ni birebire cyane, en fait bifata umwanya munini, si ibintu uvuga ngo
nje kuri telefone scrolling amasaha abiri mbe ndabitoye inyishu yavyo. Ibi bisaba umwanya munini kubiresearchinga, umwanya muremure cyane. Usho gusanga occupation iri muri Queensland mugabo ushatse kuja muri Sydney batakwemerera. Ico kimwe muri Canada je buco gihe occupation wanje yemuga muri province bita Winnipeg. Ndaraba Winnipeg nsanga irakonje cyane, ndavuga nti suka mu mabisi. Winnipeg abantu bari muri Canada, so Winnipeg temperature weather. Donc Winnipeg yari ikanye mugabo niho skill yiwanje ndekura kuja bose na -7 abo ni summer. Donc nabo sanze ari -20 cyo gihe hari girigiye cyane hagakonja. Donc mfuye kugacishamo, ariko icyo nshaka kuvuga nuko ushobora gusanga qualification yawe iyo sisho kuja muri -2018 umva ko hakanje cyane kuri jewe ko sindaba ahantu hari mwendo 10. But in any case ndashaka kuvuga yuko ushobora gusanga skills yawe bayemera muri iyi region batemera muri indi region, muri byabongiza ko babigenza kuko araba region ahantu bakeneye abantu, region usanga bakeneye. Dufate nko muri Canada nk'akarorero ndibaza muri Alberta, ni muri Alberta bafise ama Alberta Canada, ni muri Alberta ho mufise petrole, donc c'est petrole donc nkaho ushobora gusanga akaroro abantu bakora ama petrole bakenewe. Muri Australia muri Perth bakenewe miners, ushobora gusanga uri mu mining person, gas muri Alberta. Anyway, ndashaka kuvuga ko bivana na region, bivana n'ibintu byinshi, ariko nshaka kuvuga bantu bimana genda kuri internet ukore recherche. Okay, naha system ni yindi ushobora create account ukashiramo amazina yawe, username and password. Hano kuwagize mugabo utara create you create on account. Bo iyi account nta bintu byinshi bakubaza, juste amazina n'ibintu minimum. Hanyuma iyo account ko ntabwo utanga kuri koresha, ariko utanga kuza amaformulaire akusavye uti nkene gukora application runaka. Iyi account bayice ngaho irindiye kutangura application, nico itumneho utangura kwinjiza ibintu byinshi. Ikintu cyose ugakora kuri internet ntuzurarabira progress ya visa yawe, nigiye bayikurungikiye bayirungika ahanyene, bakunkira email ati twakurungikiye account, twakurungikiye visa, genda urabe kuri system, ukara kuri system ukayiteresha ukayidownloadinga. Bo rimwe nari ngomba kwerekesha nama e-visas abari muri passport muri system. But in any case nico nashaka kuvuga, ukeneye kuja mu gihugu cyacu cyose kora your own due diligence mu vyukuri, uhere kuri zi website za guverinoma z'ibihugu, usearchinge wewe mwenyewe, ntinde ko abantu bakubwiriza. Australia na New Zealand zimeze nk'ibimeze kumwe, Canada y'abongereza nayo imeze kumeze kumwe, Canada y'abafaransa imeze a little different. Mugano nyine information iri kuri internet. Hanyuma ukeneye mu immigration advisors ukaba peut-être uzi icyo uri gushaka cyangwa ubona ko icyo yokunganira, atari kuja kukwereka ingene bogurura account cyangwa ba registeringa kuri website. Icyo gihe uba watakaje umwanya w'umuntu ucizye kwaca kwishyuza bien sûr, kuko ni nka administration, ni nka secrétaire wawe acazara kwishyuza umuhaye ngo ndungikira no foto wari kuyirungiha wenyene akuca ko yagiye kuyikurungikira. Voilà, umenga ni ivyo novuga. Donc gukora research yawe hanyuma okay, nashaka kuvuga kuri YouTube. Ugiye kuri YouTube naho nyene upfuye kurondera comment chercher burya nkoreze chercher visa travail Canada. Upfuye kuja nk'icyo gusa kumbure ubise nko muri YouTube cyangwa ukaja kuri Google mugabo ugacugira videos, uca uronka abantu benshi bariko baravuga. Bien sûr okay, ni Facebook. Bien sûr bamwe baba bariko bara promotinga business zabo, abona uko n'abanyene kenshi na kenshi bavugisha ukuri mugabo no kubanza ukaraba. Ariko hari n'abandi usanga bariko bavuga expérience personnelle. Expérience personnelle, bon jewe sinzi, hari mu Canadien umwe muhora nkurikirana mobilité francophone Canada. Okay, nkishobora kuba ari agence yirikiragira, ariko usanga n'abandi bantu basanzwe bagiye bashiraho experience zabo. Nk'aba bari kwakora mu muduga, find a job in Canada, meilleur
site pour trouver emploi au Canada, on a igisha emploi au Canada, permis de travail au Canada 5 étapes. Donc on a ko biri ngaha barasharinga information. Obtenir son permis de travail au Canada. Aujourd'hui, nous abordons le processus de demande de permis de travail pour le Canada. Gouvernement du Canada. Le deuxième type de permis de travail est le permis de travail ouvert, qui vous autorise à travailler pour n'importe quel employeur au Canada. Bon, on va faire travail ouvert, permis ouvert, donc je vais n'importe qui. N'iyindi biriya n'umukoresha wawe, iyo ni systeme nawe nyene bakunze kugira, et puis on haba hari wundi, iyo sinari ko yari narate, umuntu ariko aranara inkuru. Mbo uyu wundi ubona ko ari umujene juste nawe yavyishiyeho vyose, ashiraho na word document yerekana uko bikorwa. Tu veux un contrat de travail au Canada. Comment partir au Canada sans beaucoup dépenser? C'est possible. Attention, je tiens à préciser avant de commencer la vidéo que tout ce que je vais faire là, tout ce que je vais expliquer sur mon PC, ça concerne tout le monde en fait. Que tu sois en Afrique, en Europe, peu importe. Même si tu ne résides pas au Canada, ça te concerne. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que tu n'as même pas besoin d'avoir des diplômes. Tu n'as pas besoin d'avoir 1 an d'expérience ou 2 ans d'expérience. Bon, anyway, donc urana nk'uyu ariko arasigura, agiye kusigura neza, arafise yanditse neza ku nkaratasi uko bigenda. Video maze imyaka 2 rimwe muri kuturakota hatashanje mazabaye muri immigration. Mugabo nako nk'uyu uyafashe umwanya, niyo business yiwe, aravyandika ama opportunité, c'est pas ariko kutwereka ngaha personne handicapée, ariko kutwereka, donc ariko kora démonstration nyene, recherche avancée, ibintu nk'ivyo. Donc kazi za limia zimerudi Canada, urabona ko low skills, urabona ko no mu Giswahili ahari wanashaka. Sinzi kandi imaze umunsi umwe gusa iyi video, c'est très intéressant. I believe that getting job in Canada right now is almost impossible, but that is not the truth. Let me tell you one thing. Canada has started processing LMIA low-skilled jobs in many cities. Bon, encore une fois, LMNI, blablabla, Canada, ntabwo mbazi, maybe it's low migrant job, tiwambaza, iyi ni acronym muri Canada baba hari no baba yizi, low wage, low minimum, sepa, mugona ko imaze juste umunsi umwe ayipubliye, donc nk'ibiri up to date, uragenda ukayumviriza, ushobora kumva urimo avuga, hashobora kuba hize Kiswahili amfete, ndabaze ko n'abakenya bari kuri internet. Ni aina gani ya kazi ambazo zitakuleta Canada kwa sasa katika kipindi hiki cha sama, wakati ambapo Canada huwa ina employ watu wengi sana, ndio huu sasa, na huu ndio wakati wako. Hivyo kitu ambacho tunaanza kukiangalia hapa, kama nilivyosema ya kuwa baadhi ya city Canada zimeanza tena kuprocess LMIA low wage jobs ama low skill jobs. Hizi ni kazi kama vile kazi za factory worker, cleaning jobs, kitchen helper na nyingine ambazo ni nyingi zaidi, ikiwemo dishwasher pamoja na makazi mengine ya mashamba. Okay, donc urumva ko bafite nabo nyene ubuzi budasaba ama skills, ibihugu byinshi ubwo buzi ntibakunze kuba bawufise, nka Australia New Zealand baba bafise mugabo ntibaguha ivisa kuri ubwo. Mugomba ko basubuzi bwo gukora mu mirima, mu bikoni, low skills, akazi donc buri muntu wese yokora. Yo low skills do nakazi buri muntu yokora, utiri uraja ku ishuri hanyuma akaba skilled occupation, bisaba ko wagiye muri mu ishuri y'imyuga canke ku ma université. Voilà, nico nashaka kubwira mfeto nako information irahari, uri kurayirondera kuri internet mu ndimi zitandukanye, ntihabuze kumbure n'umurundi yoba yarabishizeko canke umunyarwanda, kubera dumwe bon, kubera nabo nyene bari kuri internet muri no misi nta ubizi, donc wowe ugenda ukarondera kuri internet usanga abantu babishizeho. Ngiyi inkakarorero akazi kabonetse muri Canada. Voilà, aba bantu urako ndiko ndatapa au hasard,
just nkandika uko numvise ivyiyumviro bije. You can do the same, ukora research. Bien sûr ukora research ugomba kwitonda ukamenya ko ico uriko urarondera ukashiramo research nziza, mugabo usanga bariko barabikubwira. Bon, uyu avuze ngo akazi kabonetse muri Canada, ushaka kuhakorera kuzana umuryango ntucikanwe dore applyinga. Bon, haheze umwaka nawe nyene naza ko atari yakera donc. Nje kubaha ikiganiro cy'uburyo kimwaka applyinga mukaza hano muje gukora, mukazana n'imiryango yanyu. Ukaza uje gukora warizo yabo utarize, waba urirwa ari hagati ku bantu bafite imyaka 19 kugeza kuri 59, murumva ko amarembo arafunguye. Ahangaha muri Canada, hano kati muri Canada, province yitwa Okay, ntazo yobwiye. Bimusemeze nabijo bikamera neza. Benshi baje hano muri Canada bizira hano mu mijyi nyine ya centre kati ville, nkuko iyo ugiye wenda umuntu agiye nk'iwacu yakumva agomba kujya i Kigali cyangwa se mu mujyi Bujumbura, sinzi ko bahita Bujumbura. No kuvanga baje hano benshi biyizira hano za Quebec mu mijyi yateye imbere ya nyine iri hagati centre ariko iyo mijyi yindi ayo ma province yandi agasigara akeneye abantu ku rwego rwo hejuru. Rero ko nababwiye ko bya bintu by'abanyeshuri byafashe indi ntera abantu babitinye cyane ko Okay, anyway, ugenda murabe ndiko ndashaka gusa yuko ugenda kuri YouTube ugashiramo Canada, visa Canada, akazi Canada, ntushanga ubura umunyarwanda, umurundi, umuzayirwa en français, umukenya cyangwa umutanzania mu Giswahili, ivyo byongezo jone vyinshi, n'abafaransa n'aba Algeria n'abandi baragenda muri Canada. Information ibari worldwide, ibari free, ushobora kuja kuyironda kuri internet. Anko nifunda kwibutsa iyi visa ni yiwawe, nturonde ko ari umuntu gukora iyo recherche n'umuntu waye amafaranga, ntaba afise abakene amafaranga yagusumbya uko uja muri Canada. Utagiye muri Canada yanse amafaranga ntacyo bimutwaye, mugabo wowe birakigutwaye. Ariyo mpamvu umuzigo munini, umwanya munini ya foro nini ariyo iwawe gukora izo research. Bo nizeye ko nishuye cya kibazo ca tubwira ibijyanye n'iyi sinzantu ko bambaza tubijyanye n'iyi World Cup Canada ngene bose no bimenya gutegeye uko ntafise umugambo kuja kuyiraba. Tubwira ibijyanye no kuja gukora akazi muri Canada no bimenya gute. Tubwira ibijyanye n'abadokiteri no bimenya gute kuja nta mudokiteri. Donc ija kuri internet kiya kibazo wambajije ugitape muri Google ikikubwira iguha nyinshi cyane kuko yo ishobora kuzanira experience z'abantu bariyo. Gusa uzura vyumviza with the grain of salt, ya esprit de discernement, ya esprit critique. Hariho umuntu usanga avuga experience yiwe mugabo abandi gusanga experience ziratandukanye, ibintu nk'ivyo. Mugabo byose nta muntu avyigishwa uko utangura kuja muri ibintu by'ama research, utangura kumenya ingene utandukanya ikintu ca fake n'ikintu cy'ukuri. Ibintu nk'ivyo umuntu gushaka amafaranga n'umuntu ashaka kuguha information gratuitement, umuntu ariko exagera n'umuntu ari kuba sincere. Ariko ivyo byose nuko uri kurakora iyo research ugatinda ukamenyereza umutwe wawe, amaso yawe, ubwenge bwawe kudiscerna information. Bon, nivyo nashaka kuvuga ko bisigaye. Hariho n'uyu mudamu namonye Liese niyibiza ari muri Australia, arakunze kuvuga ku bintu vya Australia, mu mumviriza je ndamumviriza. Bo hariho umurundi mbonye afise YouTube channel canke ngira ngo yaserutse kuri YouTube channel nonyene akora ntuzeye consultancy, je naka kuvuga abantu kugira ngo nimugire ngo bariko barampeba ngo ndabapromoting, ejo ugiye ntibikunda cyo ngo niwe wamundangiye baguha amafaranga urayajya nanjye ntimumpaviza nta muntu tutsangira amafaranga. Abandi ko ndavuga ndabatoye au hasard, nishituma nta mu consultant ndakurungitse ko umugabo barafasha bafite information yagije pour être ko barafitemo experience, bavyamamo, babikoramo, baguma bakurikirana amakuru mashasha, baba bazi Canada cyangwa ico gihugu bariko bakoramo amarejo yose. Ibintu nk'ivyo uwe kumbesha kuzogufata umwanya munini kugira ngo bitahure cyangwa n'ibisome ntubitahure. Ibintu nk'ivyo haba hari nuance. Novuga ko immigration fete ni nk'ibintu byo mu bucamanza, harimo ibintu usanga bidatomoye neza, bitumvikana neza. Ico gihe nta kibuza ko ushobora gufata umu consultant, mugabo wamaze gukora recherche yawe ntupfa kugenda uri blank canvas utazi ikintu na kimwe ngo nagiye kuronda umu consultant ngo njyana mu gihugu canke kiriya kujya abantu bajya za Dubai. Voilà, nico nagira mvuge kubisigaye mugire umunsi mwiza muri tuzosubira. Bye bye.